Ego murakoze mwishyiramwe Sosumo n'ivyo twarasubiyemo ibiciro by'isukari twisunze hanini ubwa mbere itegeko nshikiranganje ordonnance ryasinywe ku igenekerezo ry'umunani ukwezi k'umunani aho iryo tegeko ryatanze uburenganzira ryahaye uburenganzira abarundi bose bifuza kudandaza isukari ko bashobora kuyidandaza bayikuye hanze. Rero muri iryo tegeko baravuga ko ibiciro bizovana no kuntu isukari amahera bayiranguye ko hanyuma ku vyerekeye Sosumo yuko ibiciro bizovana n'ukuntu tuyikora ibiciro tugira ko kugira tukore iyo sukari cyo bita mu gifaransa coût de production. Hanyuma rero yindi mbo nyamukuru inakomeye mbere nuko twebwe mwishyiramwe Sosumo ibikoresho dukoresha kugira duhingure isukari byaraduze haba ku isoko mpuzamakungu canke ku isoko ryo ngaho iwacu ibiciro byaraduze cyane ku buryo kugira duhingure ikiro cy'isukari usanga twakoresheje uburyo bwinshi cyane. Hanyuma rero muri iryo tegeko nivyo abadandaza baratanguye kwizana bayikuye hanze. Turavye rero ibiciro biriko biraba kuri abadandaza ngira namwe muhora mutembera mu masoko ibiciro biri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12 ku kilo bivanye naho hamwe canke aha canke hariya. Twarabonye ko kwa Siyoni harabusanga kiri ku 9 hano basanga kiri ku bihumbi 11 hano 12. Rero nivyo byaratumye tuca tugerageza kugira twisunge n'ivyo biciro kuko murabona tugumije igiciro cy'isukari kuri kiya giciro na ya sukari twaravuga ngo ntiboneka ubu niyosubira no kuboneka kuko hacaba bimwe byo busuma bw'abadandaza bakacayikura muri Sosumo agashaja kuyigurisha kuri bya biciro by'ibihumbi 12 yita yuko ari yo yakuye hanze. Kubera isukari iva hanze mu bisanzwe hajya ishika izimvye ko no muri ayo masoko yo hanze nabo bayirangura izimvye. Twarashoye mbere no kugira inama turi kumwe nabo mu bushikanganje kudandaje baratwereka ko kenshi bayishikana iri hagati y'ibihumbi 7 n'8 atarana dandaza urumva kugira yaronka ku kanyungu naho cyo usanga na bene baca bashirako nk'ico gihumbi canke ibihumbi 2. Ibiharuro ntabyo mfise ngira komore umuntu wagiye nko muri obere yo bironka mugabo bya byose twararavye turabaza hariho abatari bake bayizana cyane cyane abafise amahinguriro akora nk'ibi by'amaji n'ibindi ubu rero batangwe no kwishira ku isoko. Leta irafise uruhara rukomeye kuko niyo icungera ivyo biciro. Niba kumure ikiro cy'ibihumbi 10 canke 11 mu hariho ibiciro bya byose ntarenga. Cyo gituma hari inzego zijejwe cyane mu bushikanganje bw'ubudandaje bajejwe gukurikirana bazokurikirana ishigwa mu ngiro y'ibyo biciro. Hama ku ruhande rwa Sosumo bashaka twebwe ibi ni biciro twashitseko mugabo turiko turashiraho ico bita comptabilité analytique n'uburyo bwo guharura neza amafaranga isukari tuyikorerako. Uno munsi niba twayigurishije kuri aya birashobora gushika sanga mu mwaka uza turamanuye canke ugasanga birahindutse. Muri ubwo buryo rero bwa comptabilité analytique benshi barabukoresha nko muri za Brarudi ibiciro birashobora guhindagurika. Mu bikoresho dukunda gukoresha cyane biva hanze
n'ibi by'amapièce bita amapièce de rechange dukoresha haba muri izine haba mu by'uburimyi imiti byose byaraduze haraho usanga mbere byaduze inshuro zirenga 2 canke 3. Oya ntabazoheba gufata isukari umuntu yahora afata isukari azoyifata kuko uravye muri kino gihugu ya nuko kumbure ari isukari yaduze kuri urugero mugabo no mubundi buzima ibintu byaraduze ndagwakarorero mu menyesha makuru sinzi kusoma kayoga Amstel uhe iri bihumbi 4 ugiye mu kabare kameze neza usanga iri ku 8 va yuko unyo ya Amstel 2 ni bihumbi hafi 12 12 urumva nuvuga ko ugende ubaze aho mu isoko usanga imicungo yaraduze indimu namimbaza ubu indimu kamwe kageze ku 2,000 nuvuga yuko si ibintu biteye ubwoba gusa abantu bazomenyera kandi turizeye ko ahubwo nababandi bahora bikika mukiza mu kwinyegeza ubu bazogabanuka. Ego abarundi benshi mbere hariya uravye nka ruguru cane si benshi bakoresha isukari benshi bakoresha isukari ngaha mu bisagara nibiki rero turaraba cyose mu miryango uravye nko muri muryango rimwe abantu 3 canke 4 ikiro c'isukari bashaka gikoresha indwi yose vuga ko ufashe ibihumbi 8 ukagura ikiro kugira abana bazo imwe akayi mu ndwi imwe birasaba ko duca mu miryango kumbure twitunganya niba aho rufata Amstel 3 zoca ufata 2 imwe ucuyigura gasukari. Ego barayikeneye kandi turazi yuko barundi bazobona bayigura bazoyigura. Oya igihugu cyose kirafise uko citunganije mugabo turavye muri kano karere bashaka mbere isukari mu Burundi niyo yarizimbutse n'ubu igumira ku rugero ruri hasi ugeranije no ngaho mu Rwanda za Kongo. Ukuntu rero ibiciro bitandukanye umudandaza aje muri Sosumo aje kurangura muri Sosumo ikiro azokigura ku bihumbi 7,650 nuvuga umufuko azogura ku bihumbi 382,500 hanyuma uwo nawe ace adandaza ikiro ku bihumbi 7,800 nuko azoca adandaza ibihumbi 390 ku mufuko uwo ni bamwe twita ba grossiste hanyuma bajya nabo badandaza bato abatwita abadetaya ikiro azoca kigurisha ibihumbi 8 navuga ko ku mufuko azoba ari ibihumbi 100. Aha rero turamenyesha abiko baratwumviriza yuko kuri aba badandaza akanyungu kariyongereye kuko uravye nk'uyu mudandaza mukuru ku mufuko azokunguka ibihumbi 7,500 ujya mudandaza mutoyi nawe ku mufuko azokunguka ibihumbi 10 vuga yuko ugeranije nko kwitoni azokunguka ibihumbi 200 hafi 2 uyo wanyuma ubu nawe yunguke hafi ibihumbi 280. Nuvuga yuko hariho rero akarusho ku badandaza bazovunguka uravye ko bahora banidoga bashaka yuko akanyungu ari gatoyi twarabiravye rero kugira nabo kumure bagire ico batoye. Birashoboka kuko urumva iyo abona ko akanyungu ari gatoyi hari baca barondera ukuntu buduza ku kanyungu basanga bariko baraduza mu buryo butemewe n'amategeko. Turibaza ko ibi bizogabanura bimwe bahora bagira byo kunyegeza isukari. Ntibworoshe nico gituma nyene urumva kiguma kiri hasi naho twadugije ubushobozi bw'umwenegihugu nivyo amafaranga aragoye mugabo ugiranije n'umwenegihugu muri Kongo canke mu Rwanda uwo mu Burundi azoguma ayigura ku giciro kiri hasi.